wanyu nyoko ni nyoko nyine okay please ni nyoko bagiye nakubyumva inyuma Ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi kamwe satani ndakitabuhoma nkagahonyora nkagahonyanga mw'izina rya Yesu ndi kumwe na Yesu wumve ndonye inkomezi zo gutsinda buhoma mbere niwo uzoshaka uwo bubakana tuze kumucagura muri Ninde bariyo ego ndarose umugere muri Ninde abakunze wa budget TV turabaramukije aho mureye mwese mwiriwe mwaramuse bwakeye mugoroba mwiza ijoro ryiza ivana n'amasaro uriko urakurikirana iki kiganiro kuko budget TV ndazi ko mudukurikirana muri kwisi yose aho muherereye hose igihugu cyacu cyose ndazi yuko muri abakunzi bacu vraiment nimba barakoze subscribe wakoze ibintu bikomeye cyane ni je Simon Pro Band kama tukati kumwe na Nyama comedian no mu cameraman bama image ameze neza image zose muzikesha Nyama ndababwiye ati mugihe mubahwe ukabumeze neza ushimira Imana ukabutameze neza naho nyene ushima Imana kuko kubukiriho n'umugambi w'Imana kandi utamerewe neza ihangane asaba Imana iramubona ndi kumwe n'umusitari amaze kubaka izina muri industry ya filme canke amareresi niyo filme nanone n'abarambiriye cyane tugatuganira n'abatubwira amakuru yiwe atubwira ibikorwa tumusanzemo namahoro muta namahoro n'ukuri namahoro kandi nanje ndanezerewe kubona mwaje kugira ngo tuganire ndumva ko ari ibintu byiza cyane jewe rero nitwa Deo ndaruzaniye batazira Munyare mutamanaje ndanezerewe vraiment kumva duhura natengwe ndabumva ku ma audio ari ukuntu hariya ntara hagati sinovuga ngo ruguru nta ruguru habaho ni mu gihugu hagati usanga abatama bakundaniye inde abavyeyi ashe bacungana na saa mbiri dimanche menga niho Ninde yavuga ku maradiyo uyu munsi turabonanye live tugira tuganire ni ibintu by'agaciro cyane yego turabonanye naje biranezere ko tugira tuganire n'abamenyesha makuru ego mbo muri Buja Today TV Buja Today ngira ni Buja yuno munsi kuri ubu Buja Today ego ndanezerewe nanje rero kaze tuganire ni Munyare musanzwe muzi muri Ninde canke mu mafilme tukati musanze ahantu ari kumwe n'abakinyi ba Rukundo TV Burundi hakaba hari ibikorwa vya filme barimo filme muri ko murakora yitwa gute filme sinzi ingene yitwa ntibambwiye titre yayo mugabo ico nzi nuko ni filme y'umugabo yarafise abagore babiri ha mugore umwe akategeka uwo mugabo wiwe ibintu bigaca bigenda nabi ego abagabo badashiga usanga bwakije mpaka abagore babiri kwere akajambo kamwe kuri bo nk'umuntu mukuru akajambo kamwe no babwira none kuki muyorondera abagore babiri kandi na wari umwe nivyumvikana ingene ashobora kurondera abagore babiri na wari umwe kuki no kwari umwe ari kurondera umugore umwe nyene kuki umugore waturondera abagabo babiri sindabizi umubwira ati umugore washarondera abagabo babiri bibaza ko tavyo kwemera nuko rero je nubumenga ntibikenewe umuntu yogira umugore umwe nkuko n'Imana yashingiye Adamu akamuha Eva gusa Imana ntivyari kwinera guca imuremera abandi bangahe byari gushoboka ariko yamuhaye umwe n'ubone bari kugira umwe rero ngira ngo birumvikana abantu rero mufata mukarenga ku mategeko Imana yashinze munye ko muri ko mukora amakosa ego bari bakora amakosa bo bireka bashaka bakabireka ego dutangurane na Munyare Ninde muri make watubwiye imyaka watubwiye amazina yawe ni Munyare afise imyaka ingahe jewe nitwa Deo ndaruzaniye batazira Munyare navutse mu 1951 urumva ndafise imyaka 70 ikwiye ego afise imyaka 70 kubera iyo uri umusare mu mutwe canke mu buzima bwawe ni wigera usaza nakari umujeni ari nakazina afise asanzwe akinako ka Blaza K nako barakanyita mugasi ndumujeni ndashaje ndakuze n'ukuri hari akazina ka Blaza K nivyo ndabizi kandi karahari Riga gukura nyene ugasanga urakuze n'ibintu ukora nyene nize abantu bakuze ugasanga birakugora kuba uganira n'abajene cyo gukora ibintu by'abajene ariko urabona gukora ibintu by'umujene bisigure ko uri muze kijana yego byose ndabikora cyane ndakora n'ibyo abasaza nka jewe
yego hama n'abasore bagomye ko tuganira turaganira kuko nawe turiko turaganira muri uyu mwanya waserukiye Buja Today urabona uri umusore ariko urabona ko tuganira bigashoboka nuko rero ni Munyare Munyare yoba yarize Munyare Jesse nize n'ukuri nta mashuri nagiyemwo oya mugabo ndazi utuntu tumwe ndazi gusoma ndazi kwandika n'uduharuro ndatuzi ndashobora guharura mpaye udufaranga utigwiza kanga aho gaburira abantu bangahe ndazi ko nobikora yego ntivyonanira tugarutse ku mugwi Ninde ni Ninde umugwi twakuze twumva vraiment mazi imyaka atari muke vraiment nibeza yuko atamurundi numwe baho yoba afise imyaka 20 atazi Ninde vraiment je ndibaza ko bose bayizi kuko misi yahera barayiraba abarayumvira no nko mu gihe cyacu bo baranayumvirije mu kuri radio gusa televiziyo itarahaba urumva rero barayizi kuva kera ahubwo nuko boshira kumwete mu kuyumviriza megom Ninde yo bimaze imyaka ingahe Ijisho Media. 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 Hello ni Fanny Vina nashaka ndabatumirire gukurikirana udukino ibitwenza ibiki kuri Ijisho Media basha ndabatuye Ijisho Media hako hacaka ibintu by'akajagari gusa hari zamabukwe hari amakomedi hari biki uwo witwa Nyamachoma nundi yitwa Simon Pro bako barabica biracika kandi ndababwira ni ibintu byiza cyane kandi nongera ndabankohaja nukuri ndabakunda cyane mwa sinibuka imyaka mugabo yatanguye mu 1981 ucuharura rero cuma umva imyaka imaze 81 ni kuvuga imaze imyaka 30 niyo nyene birashoboka ego ku myaka 30 kina Ninde ni kintu ubona cakamaro umaze gukura mu mugwi Ninde Ncumaze gukura mu mugwi Ninde nuko abantu bankunda aho nje babandamutsa neza ukabona ko banezerewe ukabona ko batwenga ukabona ko mbere haba n'abaca bamba gafana ngo we tushango twe turagukunda kwere urumva cyo natuva ko ari inyungu hanyuma ibindi navyongira ngo kuri ubu nivyashoboka bizoshika sindabizi mbona shikaje n'imyaka mike ngira ngo sinzi ikintu bizogenda kuko iyo sikaje ni mike gusumbya iyo maze arabana shaka kuyumvira ati dushaka guterera mutama wacu Munyare bocahe bizogenda gute ni byinshi cyane bagomba kunterera baraza homba baraza aho nkorera hanyuma ubu ndakora utuntu tumwe kugira ngo two kwigisha ducajya ku mbuga ngurukana bumenyi uciye nko kumuruhora wiwanje ushobora kubona ukandika ko Deo Munyare ntwenze nibutse urahita ukabona udukomedi twanje ukabona uturirimbo twanje no tukiri dukeyi ahubwo bakumfasha rero bomfasha ari dufaranga bonterera ari woteraga kamera bakankamerera nk'utuntu tungana n'imisi 2 cyanye mu busumwe cyanye amasangahe aho se banterereye urumva ugomba kontera niyo bishaterera kandi barafite ibyo banterera nkuko navyumvise turabana bakamagafanta bakangirira neza bakamvuga neza ni byiza rero uko bomfasha nje gikoko nkagikora namambwira abantu nibazoze kumfasha banzanira amasanduku yo kumpamba babanze bazane kugira ngo tubanze dukore ibikogwa hamwe byo kumpamba bizoza mu nyuma ni gera aheze bazana umuntu ushobora kumva umuntu ariko arategura costume azonyambika ndi mu isandugu n'isandugu ryiza n'ibindi byiza byishi bakabitunga yego navyo sindavyase mugabo icambere na mbere nuko twanze tugakora ivyo twokora gikomeye ngibibona kandi byiza dushimisha n'abantu batari bake nuko ushoboye kubikora abikore Imana imuhezagire ni mutama wacu avuga ati je muntereye kabisa byo bari byiza munterere nkiyumeka umugabo bazima bivuga kuvuza kuguterera kumbure kugufatitwa tu video canke mu buryo bw'amafaranga birashoboka ngo gutora gute bo gusanga adresse umuntu yoza mu bundi akavuga ati shaka mutama Munyare yo musangahe sanga mu Giheta ni muri commune Giheta mu ntara Gitega ku mutumba witwa Muremera mu gacimbiri kitwa Mutobo ego ni hafi yo mu gishora asanzeho ati ndakuzaniye aka kantu ndakuzaniye kugufasha iki zanye kamera kugira ngo dukamera utuntu twawe nzanye kuguterera kugira ngo abakinyi bawe baronka gafanta nawe uronka gafanta canye ibindi bikorwa bigende neza turamwiteze n'ukuri aho hantu mpeje kuvuga mbere ari n'uwingende akatelefona ku nimero 69 106 amajana 980 tuwacha tuvuganira yashaka gaca no kuri WhatsApp agakoresha iyo nimero nyene
tuza tukaganira ivyo ugomba kumfashamwo hanyuma akamfasha azobagize neza murakoze. Ni Munyare yatubwiye ko ari n'umuririmbyi ni twege tucishirije kakantu kugira abakunzi ba filime Ndundi cyangwa abakunzi ba entertainment Ndundi n'abakunzi banyu bavuge ati mutama wacu kabisa nuwo gushigikira. Ndaririmba kandi ndirimba indirimbo zijanye n'ijambo ry'Imana uza guca kuri wa muhora twavuga za guca akabona ko karirimbo ikaravuga ngo ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi kamwe satani ndakitabuhoma nkagahonyora nkagahonyanga mw'izina rya Yesu ndi kumwe na Yesu umve ndonye inkomezi zo gutsinda buhoma wavyumize uvuze buhoma ubushatse kuvuga iki ari akuntu usanga aba bantu bazi kirundi udashaka gutahora umwana wavutse muri 2000 bisamuze muregera abantu bakuru muganira ikirundi babigisha ikirundi buhoma ubushatse kuvuga iki buhoma musanzwe mu Burundi hariho inzoka yitwa isato mu nzoka zihari mu Burundi ko nakunze kuvyumva ni kiyoka kirekire gishobora gupima nk'imetero zitari munsi ya ndwi canke na 10 urumva amaro ni kiyoka kinini ya cyane ariko hakari hakandi kayoka gatoya kari mu Burundi nyene kitwa buhoma nakayoka gatoya rero buhoma nakayoka gatoya bigasigura rero yuko ndi kumwe na Yesu nca ndonka inkomezi zo guhonyura ca kisato kigaca gihinduka buhoma urumva uri kumwe na Yesu uronka inkomezi ukaronka ubushobozi ati utari kumwe na Yesu izo nkomezi tazuronka kuko satani afise inkomezi gisato amahanga urumva ariko uri kumwe na Yesu gaca gahinduka buhoma akayoka gatoya nuko bimeze. Ni Munyare twaheruka kubona akina hore canke sene ari umujene yambaye sheneti chapeau nagendana n'udukobwa tukiri duto bigenda gute kugira bihinduke kuri sene wigira umuntu w'umujene wo mustare muncamuna ku kazina ka Blaza K kubaru gukina kwako numvise ngo ntwenze nibutse urumva mangombye kwibutsa abantu nk'akaro ugasanga umuntu arakuze mugana bibona yuko akuze gaca genda n'udukobwa duto akatwigisha ingeso mbi bakingisha ingeso mbi z'ubuhumbu urumva ko bidakenewe agiye nakina kajya kantu hacaboneka umukenyezi wanje nawe acaraza arantatira ati ivyo uri kuragira sivyo inyigisho ibibonetse ni nkuko ushobora kumva iyo bariko barigisha ibintu barashobora kuvuga ibintu bitameze neza amara umuntu acahitamwo bijya bimeze neza nuko rero cyo gituma niko bimeze dukobwa tukiri gito cyane akantu ka kireko mwe musazwe mukinana nawe yakinya avuga ati shaka agakobwa kakiri gato ndakataka ndakavyare ko umwana ni kuvuga n'ibintu biba kajambo kamwe ku bantu baba papa usanga bagendana n'utwana tukiri duto bakwiye guhindura ntibagenda n'utwana tukiri duto kandi nabo babangana nyene bagendane mu buryo bwiza mu buryo bushobora gushimisha abantu bushobora kwigisha abantu bakerekana imico kama y'igihugu cacu c'u Burundi mu namba uri kumwe uri kugendana n'akana kakiri gato kigisha imigenzo myiza kigisha imico kama kabwira ibintu byiza ntukabwira ibintu by'ubuhumbu bibajana mu busambanyi nuko bikwiye kumera hanyuma kuko n'abandi bakomeza kubibananya n'abasanga bikwegeye hari wakazanye muhira akobwa kiri gato karamuganza kamugira ikigugu karamuhindura kamugira ubusa urumva kwizana ingorane abakobwa bakiri bato birinde iby'ubuhumbu birinde guhumbana nabo bangana nyine ibyo babireke bakoreshe ibiciriye mu mategeko namba bagomba kubaka bubake namba bagomba ibindi kana bibe ibyo nyine mugabo ntihabe iby'ubuhumbu ari abagabo ari abagore ari abana ari abaki bose birinde ibyo bintu kuko bishobora kwegera n'izindi ngorane nyinshi batama bavuga ati twe dushaka kwisazura tuzanya kana kakiri gato tisino saza cyangwa umanda umujene sino kwisazura nakubwe yuko ashobora kumuzana ibaza ko agiye kwisazura agasanga agiye kwisazisha kwisazisha kakakubo gasanga karamutegetse kamugiza ubusa kamugiza ikigugu ibintu kusanga byononekaye ibyo reba bakwiye kubivamwo babireke nuko ni Munyare wewe tubona asanzwe akina kuri YouTube mu yandi mafilme tukunda kubona turi batatu we n'abajya bamama babiri abandi ntitukunze kubabona cyane kubera iki mwebwe bajya bandi musanzwe mukinana tutababona cyane nka wewe bajya bandi mu bisanzwe ari usanga nyene uwo mwanya batabaravye ariko burya barimo barakunda kuboneka mugo nivyo abakunda kuboneka gusumbya abandi nivyo nabo batatu uvuze canye bangaye barashika batatu canye batanu sindabizi ariko nabandi rero burya barabonekamwo ukomeje kuraba uzobabona
Ni abakinyi basanzwe bakina muri Ninde tumaze kumenya Munyare, Kireko, Basoleye n'abandi beshi. Ariko tiko turaraba nta bandi bashasha muri ko murazana bazosigarana ya mazina yanyu canke tuzobona uwundi muntu akiri muto yamenyekanye nko Munyare na Kireko na Soleye bamenyekanye. Murabona yuko hari abantu mwe ko murategura muzosigira ya mazina mufise uyu munsi. Burya rero barahari ahubwo riho abantu bakwiye kuraba cyane iyo televiziyo y'u Burundi kuko barimwo igituma babivuga ko batababona nuko batayiraba baravyuze babona harimo inkumi harimo basore nkuko kwawe mbere niwo uzoshaka uwo bubaka nazoze kumucagura muri Ninde bariyo ego ndarose umugeni muri Ninde ego karibu rero turakwiteze muvise ukaba ukeneye umukobwa w'imico w'akaranga muri Ninde urumva ko bahari vre bamwe bakaranga gakwiye gusa rero haraho uzana umukobwa afise akaranga byose hahera imyaka ingaho gasanga atanguye kwambana imini asangwe gusokoza imishatsi ukuntu naje kumutora ubona ari umuntu muzima mu nyuma akaguhinduka ntahindura ayo cagumana ko karanga nyene mwaramureze bihage twaramureze neza kwiye kwikwiza mu kwambara kambara bikwiye nuko nyene kwiye kumera ngo ni muzimba ku nkwano oya ntituzimba ntitwozimba ko sibitungwa kuba tugurisha ntushobora kuzimba ko sibitungwa tugurisha nagashimwe gusa gashimwe no gushimira ibyo bakubwiye ibyo baguhaye nuko murakoze Munyare turangiza akajambo bwira abakunzi ba filime ndundi abakunzi b'amareresi nese cyane ari abantu bavuga ati murabona ibikino byanyu byinshi bica kuri RTN barana bavuga ati ngo je ngo sinora ba RTNB ngasanga my image ngo ya fake ngo ugasanga ntiuraba televiziyo y'igihugu kandi umuvyeyi wa yandi ma televiziyo akajambo kamwe kuri abo bantu urumva baratse yemwe babwira yuko bayobewe gatoya barakwiye kuyiraba kuko byarahindutse ikoresha ama image meza amasanamu meza cyane kandi ameze neza kandi banayirabe kuko iratanga n'inyigisho nyinshi irahanura n'ibindi byinshi bakwiye kuyiraba rero imeze neza hari amasanamu agezweho n'ibindi byose bigezweho Abantu bakiri mu bukoroni bwa kera bararwa no gukunda iby'iwacu gukunda abakinyi bacu bajyanye ne bakaranga ugasanga bashaka ama TV yo hanze bakibagira yuko utakaranga ukabutayibanga kandi bavuga ati gagu kutagira umuco karacika tuje rero ku muco we wacu w'ikirundi wacu ego dukunda iby'iwacu navyo mbere yuko dukunda iby'ahandi tumaze gukunda iby'iwacu kandi tubikunde twongere tubikundishe n'abandi kugira ngo bikunde kandi bigire nakamaro biheze bibagirira ikimazi bikagirira abandi bose mukoze akajambo usaba umushikiranganje w'imico kame ikintu yokongeza kugira ibintu bitera imbere usange tugeze kure ku buryo umukinyi wa filme cyangwa umukinyi wa Ninde asigara ari umukinyi akomeye cyane aronka ikintu kidasanzwe mu kazi abari karakora cyo numubwira nuko ubushigikire mico kama bakabaha uburyo bakabafasha mu bikwiye hanyuma kandi rero umushikiranganje gusha mbere bagahimiriza n'abanyagihugu kugira nabo babikunde abanyagihugu babikunde barakwiye guhimiriza bibaye ngombwa leta igashiraho n'itegeko ego kuko igashiraho n'itegeko abantu bakabikunda ntibaguma bakunda ibyo by'ahandi si leta yonyine kwiye kubikora n'abantu bakwiye kubikora kuko tundi ndasaba abanywanyi bogira si leta winda kubikora n'abantu bakwiye kubikora ego nk'umuntu asohoye agafilme abantu bagaheza bakagura ari beshi cyane bahagura ari beshi kwazo bari kubashigikira uriya muntu kuko ndabona uko babitubwira mu bihugu byo hanze mubwira abantu batera imbere nuko abantu babikunda umuntu yasohora akantu abantu bagaca bakakira ari beshi cyane bica bazo bari kubashigikira igihugu cyabo bazo bari kubashigikira abi wabo nuko bikwiye kumera yego Munyare canke Blaza K jabu mubona muze Blaza K ndabashimire cyane zire ko nundi munsi twakeneye kuganira namwe muzoduha kanya turangiza akaja mu bwira abakunzi ba filme ndundi n'abakunzi ba Ninde canke abakunzi b'imico kama nakaranga muri rusange natwe turabashimiye kandi n'ukuri mwadukenera neje mudutera kama tuzoja tubitaba murakoze abwire bakurikirane channel yanyu wamuhora wanyu ariwo Deo Munyare twenga ntwenze bibutse rero bakurikirane n'izindi mbuga bazokurikirane na filme yitwa Icyizere ya filme nayimenye filme iri ikogwa n'abakinyi ba Ninde hamwe na Rukundo TV Burundi ego nuko rero bazobikurikirane ego n'intuze yanyu yitwa Burundi Buja Today nabine bayikurikirane ndazi uko nabine ikora neza murakoze